amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro usenga guhindura ibintu. Ni Pastor Nduwimana Joseph muriko murasangira ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba, abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu, uripfuza kuronka ubutumwa ku munsi kumbure ushobora no kuronka ubutumwa bwagutse gusumba, ija kuri YouTube wandike Pastor Nduwimana Joseph ucubona ubutumwa bwagutse. Ukeneye kubona n'ibyagutse, gira sabone kugira ngo uzuraronka umwanya ku wundi ubutumwa dushize ko buce bugushikira n'ingoga, uzoronka message yihuta kandi izofasha umutima wawe. Twagomba dusangire rero ijambo ry'Imana. Dusomna hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 18 niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, yingenda muronderere umufasha bikwiranye. Imana nishimwe. Ni ijambo ry'Imana tugomba gusangira. Iri jambo ry'Imana kenshi rikunda kuvugwa mu gihe cy'ubugeni. Ushobora gukanguka ukavuga ati, uyu muntu mbega agomba avuga iki, mbega uyu muntu yibaza aya majambo avuga ko umufasha asigura iki. Ariko ngomba ndakuzanira ijambo rivuga ko umufasha. Ijambo ngomba ko dusangira ni iri jambo Imana yabwiye uyu muntu. Turabona ko hariho inkuru z'abantu babiri, Adamu na Eva. Uyu mugabo Imana umuronderera umufasha, ariko icyo ngomba kuvuga, si ngomba kukwigisha kubijyanye no gushingira cyangwa no guhezagira, ariko ngomba kuvuga ku mufasha. Umufasha arakenewe mu buzima bw'umuntu. Imana iraraba umuntu, uwo mugabo wenyene asanga ariho wenyene. Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu yibana wenyene. Imana ishimwe. Mfise ijambo rivuga ngo Imana iguhe umufasha, Imana ikuronderere umufasha. Ndagomba kukubwira ijambo rivuga ngo ntubeho udafise umufasha. Umufasha arakenewe mu buzima. Subira inyuma gato, ndakubwire ko ata muntu n'umwe adakeneye umufasha. Nta muntu n'umwe, yoba ukomeye, yoba uworoheje, yoba umunyamafaranga, yoba uwize amashuri, yoba umuntu akiri mu isi, aba akeneye umufasha. Kandi umufasha ashobora kuza mu buryo butandukanye. Hariho umufasha w'umugabo, bambe umugore. Imana ishobora kuguha umufasha mu bijyanye n'urugo, uwo n'umufasha. Kandi Imana yarabonye iravuga ngo si byiza ko umuntu yibana wenyene. Hariho n'undi mufasha ashobora kugufasha mu buzima bwa misi yose, uwo nawe n'umufasha. Hariho n'umufasha agira gatatu, ari we mpemu yera. Bibiliya ivuga ngo nzobarungikira umufasha. Uko bikose Imana yarabonye yuko hakenewe iki? Umufasha. Mu buzima bwawe mwene data urakeneye umufasha. Kugira ushike ku rugero urakeneye umufasha. Wowe umusore urakeneye umufasha. Ucuri cyo cyose urakeneye umufasha. Imana ishimwe cyane. Imana iravuga ngo hingenda kuronderera umufasha mukwiranye. Nagomba ndagusabe mwene data, naho woba wigira ibindi bintu kanaka ukisamaza, kugira ushike ku buzima bwari bwo bwose, cyangwa ku ndoto ufise, cyangwa kwiyereka ufise, urakeneye umufasha. Urakeneye umufasha. Mbega uwo mufasha yoba nde? Uyu mugabo yarakeneye umufasha w'umugore kugira ngo ashobore kororoka, ashobore gushika ku rugero. Yarakeneye umufasha. Imana idufashe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Mu buzima bwa Rukristo Imana yarabonye yuko dukeneye umufasha. Yesu aravuga ngo ndagiye kwa data, ariko nzobarungikira iki? Umufasha. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mu buzima ubwari bwo bwose, muri societe urakeneye umufasha. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Urakeneye umufasha guhanura, urakeneye umufasha kugira inama, urakeneye umufasha gushigikira, urakeneye umufasha uko biri kose. Urakeneye umufasha. Urakeneye umufasha agufinansa mu buryo bwa finance. Urakeneye umufasha. Oh, Yesu adufashe cyane. Amasengesho yanje uyu munsi numva ukeneye umufasha. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riranezereza cyane. Ijambo ry'Imana tusoma muri Zaburi igita cyaho cya 46 umurongo waho wa mbere. Turashobora gusangira ijambo ry'Imana riri aho hantu rivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zacu, n'umufasha atabura guseruka mu bihe bigoye. Haleluya. Nayo n'umufasha kuri twebwe. Imana
ni ubuhungiro bwacu, Imana ni inkomezi zacu, Imana niyo byose muri twebwe. Mwene data, ntacu ushobora gushikako udafise umufasha. Ushobora kuvuga ngo ufise amafaranga ariko urakeneye umufasha. Mu ngwara w'ubugwayi urakeneye umufasha. Navuze ngo umufasha ari mu bintu bitatu. Imana ishoboje, nzoshobora kuvuga ku kintu kimwe kimwe, mvuge n'iciza cyaco cy'uwo mufasha kumukeneye. Haleluya, haleluya, haleluya. Hano Bibiliya rero iravuga ngo Imana n'umufasha atabura guseruka mu magorwa no mu marushwa. N'umufasha atabura guseruka. Mwami nyir'ijuru n'isi, Imana ishoboza utahurira ijambo. Mwene data urakeneye umufasha mu magorwa urimo. Mwene data urakeneye umufasha, n'umufasha atabura guseruka. Mu bihe bigoye urakeneye umufasha. Ndazi ko ushobora kuba uri mu bihe by'umunezero, naho urakeneye umufasha. Ndazi ko ushobora kuba uri mu bihe by'agahinda cyangwa by'amagwara cyangwa by'intambara, aho naho urakeneye umufasha. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana n'umufasha atabura guseruka mu magorwa. Haleluya, 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 haleluya. N'umufasha atabura guseruka mu bihe by'intambara, mu bihe by'amagorwa, mu bihe by'indwara, mu bihe by'amarira, mu bihe wabuze imbere n'inyuma, mu bihe atawe uguhanigwere, mu bihe ibintu byacanganye, mu bihe imigambi yawe iriko irapfa, mu bihe ntazi, mu bihe urondera ibintu bikanka. Urakeneye umufasha ashobora kukuduza, ashobora kugufata ukuboko. Urakeneye umufasha mu mpande izo arizo zose. Uri mu gihugu cya kure cyane, naho urakeneye umufasha. Uri muri sosiyete, aho naho urakeneye umufasha. Mu buzima ubwo aribwo bwose urakeneye umufasha. Umufasha ashobora kuza ari umuntu, umufasha ashobora kuza ari umuntu akugira inama, umufasha ashobora kuza ari umuntu agushayura ahantu wari unaniriwe, umufasha ashobora kuza ari umuntu. Ndinginga Imana ariko ndasenga, ndinginga Imana yamuhaye ijambo kugira ngo iguhuze n'umufasha, kugira ngo ibintu uduge ku ngazi wari uriko. Urakeneye umufasha. Abagwaye barakeneye abafasha, abanyeshuri barakeneye abafasha babaduza. Umuntu wari we wese mu gihe kidasanzwe arakeneye umufasha. Dawidi aravuga ngo Imana n'umufasha atabura guseruka mu bihe bigoye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta ntabwo uzoshika ko mwene data utaronse umufasha. Umufasha Bibiliya iravuga ngo nico gituma ntazotinya, naho noca mu magorwa, naho noca mu mubabaro, naho noca mu isuriranya, sinzotinya. Iri jambo ry'Imana ryandemesheje cyane. Iyi ni zaburi idasanzwe yahawe umuririmbyi nawe turamubona. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya yatubwiye yuko umuntu wese akeneye umufasha. Ndakwingingira Imana kugira ngo ikurungikire umufasha aza kukugira inama aho bishoboka kugira inama. Hari igihe rimwe na mukora ibintu ugasanga ukeneye inama, hari igihe rimwe na rimwe uca mu mashayo maganya ugasanga urakeneye umufasha. Ndiko numva mu mutima wanje, mwene data witwa kuri umwe kandi ubona umenga uzotora inyishu y'ibibazo byawe. Rimwe na rimwe urashobora kunigana, rimwe na rimwe ukagwana intambara kugira ngo ushike ku ntumbero bikanka, ariko urakeneye umufasha kugira ushike mu isezerano, kugira ushike mu ndoto zawe, kugira ushike mu by'Imana yagusezeraniye. Aho naho no mu gushika mu by'Imana yagusezeraniye urakeneye umufasha. Mbere no mu kazi uwo uri kurakora kariko kose urakeneye umufasha. Nasanze mu bantu bose yakeneye umufasha. Abakinyi b'umupira barakeneye umufasha. Nico gituma hari umukoca n'umuntu aba ariko arafasha umuntu mu mahide. Imana idufashe cyane. No mu gikorwa cy'Imana harakeneye umufasha ashobora kugufasha ingene witwara mu bikorwa by'Imana. Naho wowe ari gikorwa urakeneye umufasha. Waba papa we urakeneye umufasha. Ubona umenga usa n'ukwija ibintu byose, ariko ndinginga wewe ubwawe utawe kukeneye umufasha. Rimwe na rimwe hari ibiriko birapfa kubera atamufasha ufise. Uri kutarantahura neza kuko uguma wibaza ngo mbega umufasha n'umugore, mbega umufasha n'umugabo. Oya, si icyo gusa. Rimwe na rimwe warashobora kumufasha, ariko nagomba ndakubwira n'undi mufasha agira kabiri. Ni ubushobozi bw'Imana n'umufasha, mwemu yera n'umufasha, ijambo ry'Imana n'umufasha, umukozi w'Imana n'umufasha ashobora kukugira inama. Kuko nagomba ndakwibutse hari ibintu binanirana ugasanga abadayimoni babyinjiyemo bariko barabyonona. Winjiye mu mabohero
atuma utavansa, atuma atakintu ushikako, atuma ibyo upanga byose bipfa, atuma intumbero zose zihagarara. Ukaba uri mw'ibohero ridasanzwe ry'abadayimoni, ariko urakeneye umufasha gusengera, urakeneye umufasha kugira inama. Kumbure wageze n'ahantu ucika intege, wageze n'ahantu udendebukirwa, biza bishika umuntu akagera ahantu adendebukirwa, agacika inkokora, akabura inzira, mbere ukamenga umuntu ari mu rugendo ariko aragenda, ukamenga ikiraro cyacitse kandi umenga kirahari, wowe warabuka ukarondera inzira ukayibura kandi ihari. Uba ukeneye umufasha agufata ukuboko akakubwira ngo aha birabandanya, komeza, inanate, ntucike intege, ntudendebukirwe. Rimwe na rimwe abantu naho biyahurira, naho badendebukirwa, naho bavuga ngo karabaye, naho bamwe bafata ingingo zo kuyahura, abandi bakafata ingingo zo kubivamo, abandi bagafata ingingo zo guheba gusenga, abandi bagafata ingingo zo kwahukana, abandi bagafata ingingo zo kuva mu rugo, abandi bakwangara bakagenda, cyangwa bakonona ibintu, cyangwa bakaja ahantu bakiyugarana, cyangwa ahantu bibaza ngo nta Mana ihari. Imana irahari. Urakeneye umufasha gusa akuzamurira aho unaniriwe, akuzamurira ahantu ingorane zibaye, ahantu bicanganye, ahantu utabona inzira mu mageragezwa. Nicyo gituma ijambo ry'Imana bivuze ngo uhoraho Imana yacu n'umufasha atabura guseruka. Umva kaka mwene data, birashoboka ko abantu batazoseruka, ariko umufasha wacu ari wo Mana azoseruka mu bihe umenga biragoranye. Imana ikurungikira umufasha aho utaziga, Imana icinzira iguhutse n'umufasha. Yoba mu bwo buryo butatu. Urakeneye umufasha w'umudamu, arahari kandi arahari. Ahubwo igikenewe nuko yo guhuza n'umufasha. Urakeneye umufasha w'umugabo, arahari. Ahubwo igikenewe nuko guhuza nawe, kandi isengesho ngiye gusenga rishobora kuguhuza nawe. Urakeneye umufasha agufasha muri sosiyete urimo, akagufasha mu bikorwa bitandukanye, akaguteza intambwe, arahari. Kuko birimbwira ngo ishobora gukoresha ibiti n'amabuye. Igikenewe gusa nugusenga Imana kugira ngo iguhuze n'iki n'uwo mufasha. Urakeneye umufasha mu buryo bwa Mpemu Yera yaratanzwe kugira ngo afashe abantu, abarongore, abigishe, abakomeze, abaha inkomezi, abaha ibyizigiro, avugane nabo, abibira amabanga. na Mpemu Yera arahari. Urakeneye umufasha agusengera, arahari. N'umukozi w'Imana. Nicyo gituma nanjye ndahari kugira ndakubera umufasha, ngomba nsangire nawe isengesho. Imana Data wa twese wo mu ijuru, umuntu wese yokumva iyi video, Mana ndamusabiye ubufasha, ndamusabiye umubere umufasha, kuko ni wewe udaca ucinzira aho zitari, kuko ni wewe utaruha kandi utananirwa. Uyu muntu ndinginze ijuru rirungika ubufasha mu buryo bwose. Yoba umukobwa arakeneye umufasha, yoba umusore arakeneye umufasha wiwe, Mana kugira ngo bubake urugo. Kandi benshi bagiye banyurana, ariko bobahuza. Benshi bagiye batandukana, ariko wokoriyana, kuko uri umufasha utabura guseruka. Ukeneye umufasha mu buryo bwa finance, wowe urafise inzira mu buryo bw'amafaranga bwo kurungika umufasha. Ukeneye umufasha Mpemu Yera waratanzwe ku buntu kugira ngo dushobore gufasha. Mana uyu muntu wese akeneye umufasha, muhuze n'isezerano ryiwe. Nugira icyo ukora, ndamusengera kugira ngo ave mw'ibohero, acumbi iyi video, reka ave mw'ibohero yarimo, umushize ku isezerano. Ubufasha bwawe bwo mushigikira, bwo bohora imigozi yose yari yaboshwe, mwamagashika ku isezerano. Urakoze kuri umufasha atabura ingena bigenza, urakoze kuri umufasha ushitse amasezerano, urakoze kuri umufasha, haleluya, atananirwa n'aho abandi bonanirwa, adahemuka n'aho abandi bohemuka. Ndagushimiye kubw'ubu bufasha ugiye kurungikira umuntu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.